ndabaramukije nanje mbere twaganiriye ku bijyanye n'ubuvuzi n'indwara igeneye zivurwa uburyo kama uyu munsi ho mwaduteguriye none munsi turafise ikiyago dushaka gusangira namwe nkuko twabikoze ku yindi ncuro no munsi dushaka kuyaga ku ndwara nayo nyine igisibije iri mu bantu izwi naho itavugirwa hejuru ariko abantu barayigenda n'abarayizi ijya ndwara yo gutakaza ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse ku bagabo. Mu Gifaransa bayita impuissance sexuelle, n'iryo jambo abantu bakunda gukoresha, ariko hariho imvugo imenyerewe abahinga bakoresha yitwa dysfonction érectile. Ni ingorane, ni ubugwayi abagabo bagira canke abahungu bagira, ni uburwayi bwa kigabo aho umuntu atagira ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse ngo atangure yongere arangize, hanyuma icyo gikorwa kigenze neza akinezerererwe, ubabikoranye akinezerererwe. Niyo ndwara rero twipfuje kuba yagira kuri uno munsi. Indwara turayumvise, none iyi ndwara ifata umuntu bigenze gute? Iyi ndwara ni indwara ifata umuntu ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Impamvu nyinshi zitandukanye, ariko na cyane cyane twabishira mu migwi ibiri. Hariho ingorane zifata ubwonko bwacu, mukaba muzi yuko ubwonko bwacu nico cicaro gikuru. Hariho ndavyite gute, niho etat major iri yo gucungera umutekano no kubaho neza kw'ibihimba byose bitandukanye by'umubiri. Mu bwonko, indwara zifata ubwonko zirafise ingene zigira uruhara mu konona iki gikorwa cyitwa imibonano mpuzabitsina. Indwara zitandukanye, hariho n'ubundi bwoko bw'indwara, indwara zifata imitsi. Ni indwara zifata imitsi zifise uruhara rudasanzwe mu gutuma igikorwa cyo kurangura amabanga yabubatse gicika ingorane ku bagabo. Ariko kandi reka nongere ko n'iyindi mvo igira gatatu, hari ibibazo bifata umutwe mugabo atari indwara. Gasanga umutwe urafise ibibazo bivanye n'umubano umuntu afitanye n'ububakanye. Ugasanga umutwe urafise ibibazo, umuntu yaracanganyikiwe, yari yihebuye, yarazigirijwe bivanye n'uko mbere iyi ngorane nyene iyi turiko turavuga ya dysfonction érectile canke impuissance sexuelle nayo yamuzingamitse kuko yabayeho igihe kirekire. Nshishije mu bahinga bavuga yuko utangura kuvuga yuko iyi ngorane hari iyo umuntu amaze amezi 3 afise ingorane yo kurangura amabanga yabubatse, adashobora kurangura amabanga yabubatse mu nguvu zikwiye kuva atanguye gushika arangije. Naho ivyo gutangura no kurangiza ikiringo cyo kurangiza gihindagurika bivanye n'umuntu. Ariko iyo umuntu ayimaranye amezi 3 ni haba ari muri iyo ngorane. Iyo umuntu yarabimaze mu gihe kirekire, hari ukuntu muri we haza ibibazo. Ibibazo rero nivyo bituma navyo bikagira ingaruka zo gutuma ubushobozi bwe bubandanya bupunguka, abandanya ahondobera. Sinzi ko noca nshoka nja kuri za ngorane navuga z'indwara zitandukanye zifata umutwe. Umutwe urafise indwara, reka ngaruka kuri ya ndwara twigera kuvuga ikindi gihe yitwa indwara y'akabonge. Isanzwe ifise ingene ihungabanya ubwonko, umuntu akoronekana muri byinshi bitandukanye ko twabivuze cyagiye mu byo umubiri urangura birapfa. Hano n'ibijanye n'amabanga yabubatse, murazi yuko iki gikorwa gikeneye ko umuntu agira ubushake, kandi ubushake buva mu mutwe. Ariko twaravuze yuko ubu bushake bwo kuryoherwa n'ibintu, bwo kwipfuza ibintu, bwo kumva umuntu abihahamiye, iyo umuntu afise ingorane y'akabonge, depression nerveuse, birataka, birabura, umuntu agasigara afise umwijima mu mutwe n'umubabaro mu mutwe. Murazi yuko hagera n'igihe umuntu byo kwisi bikamushisha. Nyindi byo kwisi bimushisha, birumvikana yuko n'by'igitsina bimushisha. Niwo muhamagara, niwo mubwira, sivyo akinyotewe. Akarere k'ubwonko ko mujanye muri ivyo byo kunezerwa kakaba karapfuye ku rugero runaka, ivyo bikamutera yuko atagishoboye, atakivyifuza. Iyo ndwara irakomeye cyane. Aho n'izindi ndwara izitwa maladie de Parkinson, zazinde iyo umuntu azigwaye usanga akunda kuzarategetwa. Ugasanga ibyo nyina muvuma ku kuntu amaguru tuyakoresha, amaboko tuyakoresha, ibihimba by'umubiri bikora ntibikigenda neza. Ni indwara nazo berekana yuko zifise uko zibangamiye. Kandi muja muvyumva nyene imitsi, kuko aha burya tuba turi mu gisata kijanye n'imitsi.
naho umubiri kugira ngo ukore haja mu byinshi bitandukanye duri mu gisata cy'imitsi n'indwara rero isanzwe ifata umutwe igatuma bijanye mu z'umubiri bitagena neza nayo irafise uruhara ruhambaye mu gutuma iki gikorwa kijanye n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo kitagera neza umuntu akagwara indwara ya impuissance sexuelle ariko rero hari indwara zigisibije zihizwi zigezweho zigenda zigwira indwara na cyane cyane zonona imitsi izana zonona imitsi zirimo diabete zirimo hypertension kandi izi zirafatanye n'ukugwira kw'ikinure bita cholesterol mu mubiri w'umuntu ikinure bita cholesterol iyo ikigwiriye mu mubiri mbere na cyane cyane kikagwira iyo umuntu yihereza ibindi binure bita acide gras saturé ibi birakomoka mu nyama mu mata mu magi iyo umuntu arakunda kubyihereza bya cyane kubyihereza murazi hari abantu mu gito ku mugoroba uko bwije aba yatanze kubyihereza ku kabari aba yabisinye muhiriwe kumbure saa sita nibyo bayihereje ego nicyagihe usanga umuntu ariyo ngeso yiwe buri munsi icyo gihe bica bigwira iyo bigwiriye murazi yuko n'umuntu aravyibuha bya cyane akavyibuha by'umurengera umuvyibuho w'umurengera rero ufatanye n'izo ndwara zose ari diabete ari hypertension nazo zikaba zifatiye kukuntu na cyane cyane ziza kuboneka turiko turavuga iyi ndwara ya dysfonction erectile canke ya impuissance sexuelle bivanye n'ingene zonona imitsi y'umubiri murazi imitsi y'umubiri niyikora iyo icipfuzo cyo kurangura amabanga yubatse kiriko kiraza mu muntu murazi yuko amaraso acahinda aja mu gihimba cy'urondoka cy'umugabo ico gihe rero iyo umuntu afise hypertension iyo umuntu afise diabete ziri ku rugero rukuze aba yarononekaye imitsi kuburyo irya mitsi rero itagishoboye kurekura amaraso no kuyagumya bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kurangura amabanga yubatse igihe kirekire hanyuma icyo gikorwa kigenze neza nta numwe yobewe yuko abantu bafise izi ngorane za hypertension za diabete ingorane zo kugira ibinure by'umurengera bikwega ubunini bw'umurengera baba basanzwe bafise iki kibazo uko n'ukuri kuzwi n'abantu bose rero izi ngorane zirakomeye ariko kandi hariho n'imiti itandukanye abantu bafata imiti itandukanye abantu bafata yo kwa muganga turashika ku miti hari ni umenga biraba abantu b'abagabo mbega abagore bo indwara n'ingara abantu b'abagore mu by'ukuri iyi ndwara iwabo ntitwoyivuga iyi ndwara ntayo barafise izindi ndwara ziwabo zo gutakaza icyifuzo cyo kurangura amabanga y'abubatse bimwe bita frigidite twebwe twakira abarwayi batandukanye batwitura turabona ko iyo ndwara ihari ariko ntiza guhura cyane n'iki kibazo kiri ku bagabo kuko ku bagabo ni ingorane yuko igihimba cy'irondoka cy'umugabo kidashobora guhagarara gifise inguvu igihe ariko ararangura igikorwa cyo kurangura amabanga y'abubatse mbere aho n'igihe usanga afise icyo biyita ejaculation précoce cyagihe imbuto za kigabo zisohoka hakiri kare aho n'igihe usanga n'igihimba cy'umugabo kitaratangura no kwinjira mu gihimba cy'uwo bagomba kurangurana amabanga y'abubatse wewe zikaba zasohotse kera cyangwa inyuma y'umunota umwe kugera kuri 3 aho bacavuga yuko uwo muntu ari muri ejaculation précoce ni kuvuga ngo arasohora vuba kare vy'imburagihe imbuto za kigabo rero abakinyiza icyo kibazo nacyo bafise ibindi bibazo by'iwabo bijanye no kurangura amabanga y'abubatse kandi nabo barabifise koko ariko si iki kibazo oya rero gice tuduga tuje ku miti yoshobora kuvura cyangwa kufaza indwara tutaragera ku miti ivura cyangwa ipfopfaza tweko turagenda tuvuga ibishobora gutera iki kibazo iyo umuntu yarwaye hypertension akagwara diabete akagwara depression nerveuse hari imiti itandukanye bagenda baba abahinga berekana rero yuko muri iyi miti harimo imiti ifise murumva yuko ni ingorane akuru zifatiye ku mitsi iriya depression nerveuse ifatiye ku mitsi nsoza bwenge irafata imitsi nsoza bwenge kayihungabanya umva na nyine n'imitsi ariko iyi mitsi nayo isoza amaraso ibangamirwa mu bihe by'uburwayi bwa diabete na hypertension murumva yuko bacaguha imiti nyine ifise ikizokora ku mitsi ya mitsi nyine tuba dukeneye ngo ikomere
irekura amaraso agende yafate bikenewe kugira ngo igikorwa cyo kurangura amabanga yabubatse naco kigende neza. Iyo miti rero basanze ifise uruhara mu konona imitsi no konona ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse ku bagabo. Mu by'ukuri iyo umuntu yarwaye mwene izo ngwara abasigaye abangamiwe kubera yuko n'imiti yihereza yonyene irakwega ico kibazo. Ariko twavuze tukiri hariya yuko hariho n'ibindi bibazo bitera izi ngwara, ibibazo bijanye n'imigenderanire no mubano. Burya umubano w'umuntu niwo bubakanye tugishire mu ntumbero yabubatse, kuko niho bikunda kubonekera, ni naho biteza ibibazo ngiye kuvuga. Iyo batabanye neza ngo biyumva nemwo, ngo umwe wese abe yumva yishimiye uwo mubano, ibijanye no kurangura amabanga yabubatse biratituka, icifuzo cy'umuntu kikagenda, ugasanga mu by'ukuri asigaye umuntu w'umugabo yarananiwe atakibishobora. Twe twama twabakiriye turabizi, ukavumbura yuko atahande byakomotse uretse yuko uwo mubano wabo asigaye atakiwishimiye canke umutera umubabaro n'agahinda bivanye nuko ubayemo. Hanyuma iki kibazo cyashitse hari yindi ngorane ndavyita izinguzingu, ego hari izinguzingu riba. Urabona iki kibazo kirafise ingaruka. Iyo umuntu afite iki kibazo cyo kutashobora kurangura amabanga yabubatse neza ngo ashimishe ububakanye, yiyumva nabi, yiyumva ubugabo atabwo, yumva ubugabo bwaragiye, yiyumva ataca kimaze. Rero hari ikintu bita angoisse de performance mu gifaransa, ndavyite umwikomo wo kutabirangura neza, wo kutabishobora. Uyu rero iyo umaze kwizizira umuntu w'umugabo acumba mu bwonko bwiwe hakiza iciyumviro cy'ivy'amabanga yabubatse, ari ishusho mbi, bigatuma umutima urahuka, umubiri ukajonjogora, akadende bukigwa, kuko naho iyo bigerageza aca yumva umengo ntaza kubishobora. Kandi icyo cyumviro yuko ataza kubishobora gitera kutabishobora nyene. Nico naco iyo uburwayi bwamaze kubaho kiraba intandaro yuko umuntu abandanye atabishobora, iyo ataronse ubufasha bwo gushobora kwiremesha cyangwa ngo bubakanye abafise ingene amujana neza, ntamuhuharike, akamufasha kugwara no kwivuza. Iyo bitabaye gutyo, aho ugasanga amwereka yuko ataca amaze, nta mugabo arimwo, abandi bafise icyo bamaze, yuko atamukangisha tugenda turiye amuha kandi byamukuyeho atariko arabimuha. Ya majambo aja muri iyo ntumbero aguma aza mu bwonko bw'uwo mugabo, arushiriza kutabishobora. N'ubundi bufasha yoronka ubwo ari bwo bwose nibwo mubashisha guhagarara neza muri iki gisata cyo kurangura amabanga yabubatse, kuko ataba ariko ariyumva neza. Burya byose ni mu mutwe. Mu mutwe harakomeye, na cyane cyane muri ibi bijanye n'amabanga yabubatse, naho no mu bundi buzima, mu by'amagara meza, burya umutwe ufise uruhara ruhambaye, ko umuntu yumva bifise uruhara ruhambaye. Nibaza yuko rero bijanye n'iyi ngwara ikomoka twaturabigishije ngaho, nibaza yuko byatanze icyumviro gifadika gishemeye umuntu yakorera ko kijanye no gutahura iyi ngwara ishobora gukomoka. Mu cyo gihe umuntu uyu wabashikiye mwaheza mukamuha impano, mukamutekera impanuro imeze gute, mukamuha imiti imeze gute n'ingana y'ibintu. Umuntu ameze gutya mu by'ukuri turamwakira kandi tukamufasha. Igikorwa ca mbere tumukorera ni kubanza kumuha umwanya wo kumwumviriza, hanyuma mu kiyago tugirana tugatohoza twiyumvira mu mpamvu zose twavuze, kuko nyinshi zishoboka twazivuze, naho hariho n'izindi tutashoboye gushikako. Nyinshi zishoboka zimenyerewe zikunda kwibonekeza mu mpamvu zo komokwako n'ubu bugwayi n'iyi ngorane ibangamiye abagabo muri kino gihe twabivuze. Tubanza rero kugira itohoza biciye muri kiganiro tugirana, tukamenya burya uyu muntu ubu bugwayi bwiwe bwo bufatiye kuki. Afise diabete, afise hypertension, arafata imiti, afise depression, abanye neza n'uwo bubakanye. Iki kibazo kiramaze kumugira ko ingaruka ko burya sigara yari yihebuye, ari muri angoisse de performance, ni kuvuga ngo umwikomo wo kutabishobora. Ibyo byose kabitohoza tukabimenya. Burya iyo ni intambwe ya mbere ikomeye, ari naco gituma ntararengana kure no vunira kagohe abatwumviriza. Iki kibazo kubera ari kibazo gihangayikisha cyane, abantu baronderera ubufasha hose. Ahabwumvise mwibarabara ni habusanga, ahabwumvise buvugwa niho yiruka. Mu by'ukuri siwe kuko abageramiyo. Iki kibazo kiratuntuza umutima w'ubugifise ku rugero umuntu adashobora kuyumvisha
iyo ubu burwayi atarahura nabwo, ariko abo bahuye barazi ingene iki kibazo kirya umutima. Rero nariko nashaka kuvuga akantu mu ntunge gatoya ntikave kancika ngo kave mu bwenge. Rero usanga umuntu yumvise ubufasha kuri iyi ndwara, twege agati karakora, ndafise agati gakora, ndafise agati gahana, aca yiruka akakagura, gashobora kuba gakora hano dutusaga dukora nyene wakihereza. Turamaze ko nk'abantu bavuga bati je naragiye barampa imiti nyene ndakihereje ndabona yuko biza, ariko naciye nzima gusumvya nuko ndahora mbere, kubera yuko ntibaba bitwararitse n'ibindi bitandukanye umubiri ukeneye n'ubuzima uwo mugwayi ategerezwa kubamo. Rero nariko ndavunira akaguha abantu ngo sukumva ngo kari agati karafasha, mbega batahuye neza icyo kibazo aho gifatiye. Erega abagwayi bose si bamwe, ntibatewe na bimwe, n'imibiri yabo si imwe, n'ubufasha bakeneye si bumwe. None nyimba byavuye ku mubano canke kuri ngo aso de performance n'ivyo byatumye ibyiwe biyangara, wowe ugacuma umutanywa, wewe wumva ikibazo ubugikemuye mu buryo nyabaki. Sivyo, mwumva yuko umuntu ariko arahabwa umuti utazomufasha kanini. Twebwe rero tubanza gutohoza neza, kandi niyo nkebuzo duciye ducisha mu ntayo abantu bayizirikane, kuko benshi twarabonye yuko bahihendera, kandi ugasanga bimwe ariko araja mu iyo nona bimutera kuruha akazinukwa ibijanye n'ubuvuzi, kuko abona umengo baramuhenda, mugabo kumbura ntibamuhenze, ahubwo ntibari bashoboye gutohoza neza ikibazo ciwe ngo bamuhe inyishu ifadika ifasha nyayo. Ku bijyanye rero n'umuti urumva muramwakiriye muramuhaye impanuro, nta gati koko umuntu atekerera ko kuba cyane ko kugira ngo bimufashe nabyo nyine. Imiti iri mu buryo bubiri, hari umuti wo mu mutwe, kuko mu mutwe w'umuntu no kuri haba hagwaye. Iyo wagize ikibazo n'umutwe wawe haba hagwaye, hajya umunye agenda ntibibaze ngo mu mutwe harera, oya mu mutwe haba hagwaye, naho bitaba byatanguriye ku ngorane yagize mu mutwe ubasigaye yifise bivanye n'iki kibazo. Twebwe rero kuko ndi umuvuzi kama, ariko nsanzwe ndi mu psychologue, jewe manzi nti uyu muntu yofashwa gutya, sanze umubano niwo bubakanye ubifise mu ruhara, menye ingene nzokorana nabo abo babiri kugira ngo duhangane n'iki kibazo, kandi ndondere yuko ndabafashe gushika naho aba babiri basangira umubabaro, basangira ikibazo, kandi baronderera ubuvuzi hamwe, kuko umwe wenyene ntavyo yoshobora. Azoteshwa ate niyarondera inyishu ari umwe wenyene, kuko muca mwibuka kimwe nacisha mu citwa angoisse de performance, ikomoka kuko umuntu yiyumva na cyane cyane bivanye n'ingene iki kibazo akibanye mu nubo bubakanye. Ngoma mvuga ibyo bubakanye kubera ari ikibazo nyamukuru kiri. Hanyuma imiti yo gufasha abantu irahari, tutibagiye yuko iyo dusanzwe bafise n'ibindi bibazo by'amagara, tuba tuzi ingene dusanzwe duhangana navyo, bafise za hypertension, za diabete na za zindi ndwara zose twavuga zifata umutwe, zirimo za depression nerveuse. Tuba dusanzwe dufise imiti yo kubafasha. Urumva yuko asanzwe afise ivyo bibazo ntitumufasha kuri ico cyonyene, oya dutumbera iki, ariko tutibagiye na bya bindi bisanzwe kumbura byaramubangamiye, afise ubunini bw'umurengera, kuko nabwo niyo atoba afise izo ndwara zose twavuze, ni ngombwa yuko tutabukuye mu nzira ngo ibiro bigabanuke, bya bihimba byepfo bironke ingene biremurukirwa, imitsi igira inguvu. Dusanze afise regime idatomoye, yama ku mfungwa zizomugwiziriza cholesterol canke zamaze kuzigwiza, tutegeze kumuha regime ingaburo agirako izomufasha kugira amagara meza, kandi yongera isohora bya bindi byazingamitse canke bizingamika imitsi yiwe, igakomera ikarekura amaraso ikayafata bikenewe, uwo muntu akagenda yoroherwa buhoro buhoro. Tuvyita buhoro buhoro kuko iyi ngwara ndiba yaje cyane nayo nyene iza buhoro buhoro. Twebwe turamuvura akagenda akira. Twavuze ko atari kagati ukanyoye pa, naho imiti yacu itikwegura mu kubikora, mugabo tugenda tuduga aho guhera hejuru tumanuka, nkuko imiti mwime ushobora gusanga yabikoze igacituma umuntu azima gusumbya nuko byari bimeze. Rero turamuha impanuro zitandukanye. Nkiri mu mpanuro narincishije mu kijanye n'amarejime, burya twavuze ibitera mugabo ntitwavuze n'ibindi bishobora kubangamira.
hari ibintu abantu babamwo bikabangamira amagara mu buryo ubu canke ubundi bintu bihereza. None umuntu yamye ku nzoga yica imitsi ikica ubwonko, wewe uvuga ngo wamuronkeye umuti, oya uramuhanura yuko izo nzoga zozireka. Anywa itabi n'ibindi yayura mutwe bisanzwe byonona imitsi nsoza amaraso n'imitsi nsoza bwenge, ivyo ntubanza kumwereka yuko ategerezwa kubivako. Wasanga naho yageze muri mwe bita dependance, ari alcoolique canke dependance ku yandi madroge ku bindi yayura mutwe, nubanza ukamufasha mu miti kama, tukamufasha ingene yobohoka kuri ivyo byamuboshe, hanyuma agaca yibera amahoro, ariko tumufasha guhangana n'ibi bintu ngo banza bicike, hanyuma aje mu ntumbero yo kugira aya magara meza. Murumva yuko twitwareka muri rusange ingene umuntu ategeza kubaho muri sange, tukamufasha kugira amagara meza, hanyuma tugenda dukosora iki kibazo. Ariko n'uburyo abayeho nabwo tubwitwararitse, kuko ivyo tutabikoreye ko tuba turiko turarusha umuntu n'uburyo bwiwe busesagurira ubusa nk'uko kenshi byama vyibonekeje. Mu gusozera kino kiganiro, ingaburo mufashisha abo bantu batari banga n'izihe? Reka tubabwire ingaburo abantu nk'aba bo kwihereza bakagira nyambere. Kandi zo tubanga umuti, turafise imiti n'imiti nyene, twa tubaha ingaburo. Kandi uyu muntu ayigiriyeko na bya bindi byose twadondagura ashobora kumererwa neza. Uyu muntu hambavu yo kwigiza kure ibimwonona, ni ngombwa yuko ingaburo igwiriyemwo intete ayigwiza. Intete abagabo bavuga ngo ntabuyibanye, ivyo bintu ni ciyumviro gipfuye. Erega mu ntete hari ibintu vyugaraniyemwo amagara nakazoza keza kamagara meza. Intete, izi ntete z'isoya, izi ntete za sezame, izi ntete z'ingano, mbere nka soya n'ingano ukabimeza, hari ivyitwa lin, hari ivyitwa chia. Izi ni ntete basanze zigwiriyemwo ibikwiye by'amavitamine n'ivyunyu, nyuma vitamine yo mu bwoko bwa B ni nyinshi, zitwa B1, B3, B6, nizo cyane zikora muri iki gisata cyane. Izi akazironka ku rugero rukwiye. Amavitamine ya E, ivyunyu nka zinc, selenium, muri ivyo twavuze biruzuyemo. Ivyo byose bifise ingene bikora kugira ngo ubwonko bubanze guhagarare neza, hanyuma agira ingaburo nziza ituma n'imitsi nayo ikomera. Ariko aho turiko turamuha izo ntete tutibagiye yuko zirimwo n'amavuta meza, imwe bita acide gras insaturé, birimwo n'amacide gras omega 3. Abahinga basanga yuko bisanzwe bifasha mu gutunganya ubwonko, mbere no mu gisata kijanye n'ivy'imibonano n'ubuzima mpuza bitsi. Uyu muntu ni ngombwa yuko ivy'intete bigira nyambere, akavyiheza nyimba ari mu buyi, nyimba vyihereza ari umukate, nyimba vyihereza gute mu buryo butandukanye. Urumva iyo umuntu nk'ubu duhuye nawe tuca tumwereka bifatiye ku vyo yoshobora kuvyomworohera ingene yobigenza. Hanyuma uyu muntu akwiye kwihereza ibintu vy'ivyamwa n'imboga ku rugero rwiza. Pasite kazihereza zirimwo ibintu bita citrulline, bice biduha ibindi vyitwa arginine, bisanzwe bifasha kugira ngo imitsi yacu hari ibintu bita dilatation, no byita kwaguka kw'imitsi. Ukwaguka kw'imitsi ndako gusanzwe ari kwiza mu bijanye n'itembera ry'amaraso, mbere mu bijanye no kurangura neza igikorwa cyo kurangura amabanga y'abubatsi. Twariko turavuga rero pastèque, twariko turavuga beterave, nayo nyene iremwe ibintu bita nitrate bidushikana ku kintu cyitwa acide nitrique, gisanzwe naco gifise uruhara rwo gutuma imitsi iba dilate, ni kuvuga ngo iduga imiheha, amaraso agahita neza, kandi imitsi gakomera. Ibyo ni ibintu rero twerekana yuko iyo umuntu avyihereje muri rusange tuvuge tuti afungure neza, intete ntazibagire, ivyama n'imboga ntavyibagire. Ivyo bizomufasha kugira ngo asange ariko arifasha cyane. Ariko muri byose murumva yuko umuntu yagwaye akeneye gukurikiranwa n'ubizi kumusumvya. Muti ugwaye akeneye gukurikiranwa, muravuze bikeyi mu byo kwihereza, bazobasange he niba turondera bazodusanga ahantu horoshe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ngaha hitwa kwibarabara gitiriwe Ubufaransa, Avenue de la France. Ni ku nyubakwa yitwa immeuble ku Muhororo ku nimero 11 niho tuba turi. Ariko bashobora kurutora kuri telefone
telefone yacu ikora kuri WhatsApp ni 71 amajana 601 amajana 447. Hariho n'iyindi ya limitere ni amajana 668 amajana 927 amajana 287. abasezerera bifuza no kugira umunsi mwiza. Mugire umunsi mwiza nako.